ku neza yawe n'iy'abandi. Mwiriwe inshuti n'abagenzi mugo mukurikirana ibiganiro biguma bicanga kuri Mugisha TV muri benshi cyane mu bihugu bitandukanye kuri isi no kuri turabashimiye mwe hambaye cyane nkuko rero kuri kwamye no munsi tubashikirize hinduka episode y'umunani, ariko rero mbere ko tubashikiriza hinduka episode igice cy'umunani, reka no kuri mu nkundire tubanze dushimira abantu bashika kuri batanu batweretse neza yuko tari tutaba twirorera, batweretse yuko akamo kacu tubira dutera umunsi ku munsi bakumvise, kuko twarabwiye muri hinduka iheze yuko tuko turategura filime zihambaye cyane zibiri tugiye kudusura muri uku kwezi kwa 10 kugira dutangure. Ni filime zo twara uburyo bwinshi cyane, tukaba twarabateye akamo yuko ufise intererano uko imeze kose uko ingana kose araduterera kugira ngo adufate mu mugongo kugira ngo tubanza twasorera filime zitandukanye umunsi ku munsi. Rero akamo kacu hariyo abatangiye kuza barakumva boro rero mudukunde rero dushimire abantu batanu bamaze kwerekana akarorero mu bandi benshi cyane tukirindiriye. Hariho niyo sabashije ari muri mu Bwongereza, niyo sabashije aho uri hose kuri turashimye cyane intererano yanyu yarashise muri Mugisha Company ukuri kwamye. Ubigirani Hakizimana Asia ari muri Kuwait, nawe nyine ukuri turagushimira cyane intererano yanyu twarayironse, Imana iguhezagire. Ubigirani Mutamuriza Bernadette rero yakoze ikintu gihambaye cyane gusumbya abandi, kuko yatumike imwe mu bikoresho twaguze muri Mugisha Company, akaba ari muri Amerika. No kuri Bernadette nawe nyine turagushimiye mu yambaye bimwe byo ku mutima, kandi tugwa ikaze muri Mugisha Company ngo wabitubwiye yuko uzaza kudutemberera. No kuri kaze muri Mugisha Company, utembere studio zacu, utemberere ibikorwa byacu, ubone n'abakinnyi ba Mugisha Company batandukanye. No kuri tugwa ikaze kandi bazobyishimira bose. Message ukurikira rero ni witwa Niyungeko Darcy ari muri Canada, nawe nyine intererano yanyu kuri yaradushikiye, nawe nyine Imana igwezagire cyane. Uyundi nawe ari wa nyuma ni Niyongere Shemsa ari muri Oman, muri bamwe bashiki bacu bariko barakora hariya muri Oman, bakora ibikorwa byabo hariya muri Oman. Nukuri nabo nyine yavuze ati nukuri jewe narumvise akamo kanyu kandi filime zanyu ndazikunda, sinoreka kubaterera, sinoreka gufata mu mugongo, naho ari dukana rwose mugabo twavuye ku mutima, ukunda ku mutima, washimye ibikorwa byanyu. Nukuri Shemsa nawe nyine turagushimiye cyane mu ku mutima. Turongeraho nakajyo kandi gutera kamo n'abandi mwese ngo dukurikira, muze witinye rero kurungika imfashanyo yanyu kugira ngo tubane dukora ibikoringa, tubane dusora amafilime meza agezweho, tubane dusora amafilime meza afise quality nziza. Izi filime rero zibiri tuko turategura ni filime dukeneye ko zizoza zifise zitandukanye ni filime zose tumaze gukora. Rero niyo mpamvu tuvuga tuti twofuma duteba ariko tubazanire ikintu ciza. Rero turageneza yuko mwebwe mukeneye ko tubandanya twasura amafilime, turabizi yuko mukeneye ko tubandanya tubateramisha, turabizi yuko mukeneye ko tubandanya tubaha impanuro zitandukanye. Rero namwe rero murabyerekana mu bikorwa nkuko abandi batanu bamaze kubyerekana, byoba byiza cyane. Twifatikanye, dufashanye, dufatane mu mugongo ngo dutere imbere imico kandi teze imbere ibikorwa byacu. Nibaza yuko byinshi murabikurikira kuri YouTube, kenshi usanga amafilime nka yose cyangwa amavideo yose ari kuri YouTube menshi usanga ari ibintu by'ibiterasoni, ari ibintu ushobora kuraba uri kumwe n'abana, ari ibintu ushobora kuraba uri kumwe n'abakwe, ariko twebwe twagerageza rero kuzo turabazanira ibintu byiza, ibintu by'indero, ibintu by'abantu biyubaha, kugira ngo yamara imico kama yacu mwigendera tituka, kuko umunsi ku munsi urabona yuko duhanzwe n'ikibazo cyane cy'ikintu cya mondialisation, kuko umunsi ku munsi urabona yuko bamuhatondera bishasha, badukorera bishasha, kandi ibyo bishasha byose usanga biriko biza bitesha agaciro, biriko biza bituma iyi mico kama yacu igenda itituka umunsi ku munsi. Rero wowe kuranyumva, uri Umurundi, uri Umunyarwanda, uri Umutanzania, uri Umuzayigwa, uri Umujapone, uri he ukurikirana ibikorwa byacu, n'ukuri turakeneye rero imfashanyo yanyu, turakeneye intererano yanyu kugira ngo tubane tubazanira ibintu byiza bitandukanye. Rero uno munsi rero n'abarambi rero ndabazanira kandi gakino keza gose, agakino gafite inyigisho zihambaye cyane. N'ukuri isi yaheze, umbaza ati isi yaheze gute? Aho umuntu ashobora kuba kwiyadukiza, ashobora kubahuka, aho umuntu ashobora kubahuka nk'umuntu w'umutama, ashobora kubahuka guzokana n'umugore cyangwa n'umufasoni w'umwana wiwe. N'ukuri nakamaramaza ahubwo ndamaramaye
tujye muri studio amatsi tugaruka tuvugane dutange iyi nyigisho kuri abo nyine babatama biyita ngo na sugar daddy n'ukuri ko baratumara umunsi ku munsi tugende muri studio. Kanda kuzane tubane ngara hanyuma wanja hanyuma madame twana madame nakuteo wa madame nga karibu sawa sawa karibu hama rero papa karibu nkuko wabibonye hani muhira hani hamwe nakubwira ko nubase niho ndibaza kuvyibuka rero hanyuma uyu ni madame wanje madame wawe madame wanje myo wacagiye kubukwe ariko si wa wundi wana uyu nyene ahubwo yarahindutse yarahindutse urabona koje barasi yame nzobe nk'umwarabu amazo ngaha ni hatari amazo ngaha arahindura umuntu agi umuntu mwiza akaba mwiza ubaye nk'umwarabu mu gisagara hanyuma uriya ni mutoya wiwe mutoya wiwe nawe nyine turabana ngaha muri inzu rero ni mutoya wiwe mutoya wiwe byari mutoya wiwe norako bashaka gusa haye gusiga itandukaniro urabona yuko nakarangi n'ahandi urabona ko basa barasa jamani mutoya wiwe kandi mwiza ariko benya ndaragira kakanutse oya naragira cyane umunyeshuri aciga we yarajaje kwiga sawa yewe ni sawa none yitwa nde yitwa Raisa hama rero ndibaza unzi ko ari papa papa nuko bimeze rero ni sawa hama rero madame aha papa ndamuzanye ngaho kugira tubana aho ubona agenda n'ubumuga uriya papa rero kumufata nkaso agwa diabete diabete iramugora cyane diabete rero bisaba yuko afungura ku mwanya aha naco gitumye ndamuvana hariya yaho rero murabe maso kuko uyu ni papa wawe ni nkaso kirazira gucereza imfungurwa ifu kwajya ku mwanya kuko adafunguye ku mwanya nibindi bibazo nofuma jewe mbura imfungurwa ariko mugabo mutamaronke imfungurwa ngo diabete cereje gusa gatoya afurufugo utaragenda wavyumvise Raisa nabivuze ku mugaragaro mu byumva rero kumva Raisa yitwa Raisa yo umvise Raisa uko afungura ku mwanya sawa none mutafatiki uyu mwanya nzanira amazi papa ibyo bizuguma wiyuha reka bakuzanira agafana bakuzanira uduti amazi ntacyo gatumuyicisha mwana aragwaye diabete isukari Raisa izurabe karori umubwira azana amazi ya mutama arabe nazijyande ko zahiye hama Raisa nagure mubwira nza angororere ka gapantaro ejo hari ahantu ushobora kugenda madame kandi ujya dukura amaze wikurikirana cyane byagenze neza amatatu y'amavuta Raisa itera Raisa gusaka mukogorotse Nzi kuri mu cyumba uruhuse kumbe wanse kabisumuti diabete irasubiye kandi kuguduga cyane sinzi kubera ura sa gofre kubera jewe ndakubwire rero bazi cyagiba barwanira kangwe mutoya buka
ujya mutima je wache utsimba utsika gute kubera ubonye kuza oya nabonye agashugwe ego wenda ufata ishugwe kandi ibyo si bisanzwe nk'umwuzukuru nyene ibyo ni bisanzwe nuko rero muzigura nanjye sinzira mu mutima wawe ko ushobora kuwushyira ku rugero sa kwikora mbere utabura gorora ururimi neza ushaka gushaka ndakubwiye erega na Yesu kubwira abantu yaba abacibwa oya cyo igihe cya Yesu papa cyararenganye mbwira kugira ngo ndagutangure neza ndagusigurire rero Raisa sawa nakubwiye kuri jenda ko sa subira mu Rwanda ndagukunda mama ndasenga wewe ndagukunda gute ni barakumutana neza nagiye ubwo imbere yo kuza kubimbwira aho wavyumviriye n'umwana uje kubibwira icara kwanza hajya papa nawe umuntu wawe gusanga nkunda gute wewe vyabaye vyashirika kurongorwa nawe umutama nkawe Yesu n'umutama wewe uruta papa jewe nabwira papa wawe wowe je novyara papa wawe kubera iki novyara papa wawe erega n'imyaka irabikwereka urumva rero ugomba wigire nyene nk'umwana kubera ubumenja bwawe ukora n'ubumenja jange ndiko ndakora ibikoretse wewe nanje umuzukuru apana n'umwana none umuzukuru uhindura ingeso reka ndakubwire Raisa none umuzukuru n'umwana none yaba ivyo uriko uravuga bishemeye wari kubanza kwanza kurunga ishura umuzukuru n'umwana none ivyo umuzukuru abuzukuru babo bose bahamagara n'abashiri banje Raisa ubwo nanisoni wenda gufata apana na papa ni sokuru wenda gufata nka sokuru urambwira ibintu nk'ivyo isi yarameze amenyo n'izina ry'Imana kandi urabivuga urumva ata nubwo batanisoni iki kandi turi kumwe ari bando bare none ngori iki Raisa ubwira basi kandi ufite nadiza Raisa umupapa yisoni kuvuga amajambo atajyanye nka baba bandi bahariya none ufata ngo wandi Raisa urazi ko je mfise itongo kwanza si itongo rimwe hafi matongo atatu mfise n'inka nyinshi ndafise n'amafaranga bica bisigura nyemera ivyo ndiho ndakubwira kandi nyawe urabivuga ata n'isoni ngo nyemera none wisonere no mu majambo no mu bikorwa byawe apana gusa Raisa we uwo kubona uko mibarabara yukubaza kuri umugabo w'ijunja n'ijambo kumva ukaba ufise ingeso nyinshi amahera n'ibiki amahera ajaranduka agaciro kanje ahubwo mbise ndakubise nigira ntibananeze reka ko ntuvuge Raisa we ntuvuge ma nibona mugabo wawe umuhungu wanje ibintu byose afise amazu ajya amafaranga namuhaye kugura inka n'ibikijya byose byavuye kurya nuja munsi kwanza mwagize ubugeni ejo amafaranga yaje kuyakumbira jendi tayari ibintu byose umbwira ntabiguha aho rero ntacyo namba ari iby'iwawe n'iby'iwanjye rero jewe nakwemereye icyiyumviro cyawe uri nabyemeye ariko rero aho umuhungu wawe azobimenyera none ko ari ingorane
aho ntutinye najye sindi umwana umuntu ndaniyereka sibyo urya mutoyi wanje nawe urya mutoyi watatu mirongo igahande agende kugura ibintu ku isoko canke aje muze aho rero tegura rero mbe mugabo yatuze rugurejo kandi azomara iminsi 3 mukayanza ku gatumba iminsi 3 ubona gute kirakemutse sawa naje ndi tayari te nico gituma abonye umugabo yanzanye ino kubera abonye iriya wapi reka nje nanje kurya amahera yanje ndayageko none cake yasana ntari amahera gusuriye byose na aho nyene kandi ugire kabanga amarero aro iryo banga wo warubiye kugomba kumbuza ibanga nyabaki mugara bato burya igengeso ya papa bagisikije ko papa Jewenzi ari umuntu w'intungane nta ngorane yiwe afite wowe ufite n'ivyutsi papa arafise ingeso yo kuguma akunda abagore nivyo si ibintu bisanzwe ku muntu w'umugabo noneho ubuhehoho vyaje no mu nzi wawe eko mu nzi wawe mu nzu wanje habaye burya papa n'umugore wawe hari ibintu bakora bitari vyiza kandi bizohava bikubuzanira ingorane musaza wanje je ndakubwira ko papa afise ibibazo ugashaka uri ivyo mutoni ivyo bintu uriko uravuga uriya gusagaho sinanzi ko ari ibintu vy'uburofa nk'ivyo n'uyundi munsi ntuzuswe kandi kuzanira musaza wanje rero kuvuga ko nawe papa nawe ndamwana si wamvyaye ivyo je sivyo kuvyumva uzumviraho kandi ayo n'amaberebere yo mu bwana ibyo bintu byose ushobora kubiha ikibanza kirekire wumva urabona ko je umenga nawe ndiko ndamubeshera papa nyine akuma icyo kintu ntigishoboka musaza wanje none kwanza imbere yavyo wowe iyo nkuru wayikuye je umuntu yabimbwiye ni Raisa kandi murabana nga sikuvuko yuko yoba Raisa yo nga indani yego iyo nkuru yo Jesse nta kibanza kirekire nshobora kuyiha ni ibintu zo kumbwira umuntu w'ubwenge nka jewe kubera iki musaza wanje noneho ubuhoho na kamara amaze kumutemere Jesse narizo ubwongo umama akabwira ibintu biratakaza ibintu vy'uburofa musaza wanje bwirwa wumve je sindamwe nka papa wanje ariko wowe ushize mu bwenge bwawe wowe umva ko bino bintu bipasa nyine bikarenga hari umunsi byo mugituma abantu bagufi banyene ubwenge umenga murabwica ko mugenda mubwicaye musaza wanje uzumvira nagira nakubwire n'uyundi munsi ntuzusubire uzi yuko umamagaye mbwira ibintu biriya bizana amafaranga apana mbwira ibintu binata akamaro bimfitiye sawa deja n'ibyo bintu numvumega nibyo kunezeza sinasanga wandi mugufi ari uri mugufi n'ubwenge bwanyu cyo gituma ari ibintu by'ibipisi ubwenge ni bugufi cyo gituma umuntu ndakurabya ngaha ndakwinjira mu buti ntuzusubire musaza nyumviriza sawa rero je nta ngorane ariko je ndakubwiye nka mushika wewe mu cyumba cya bofi uvuye gukora ibiki mwana we mbega kamaramaza n'ibiki ibi ntabyo nokwemera ntabyo nokwemera n'akamaramaza mu cyumba ku muhungu wawe nta n'isoni urumva waburiye iwanje ucugenda kwa mukuru wawe ariwe mukazana wawe none ari wewe na mukuru wawe umukazana wawe nta n'isoni none mukazana mbega umutama w'ikimaramare kandi nyene urihagarara ko nyene nta n'isoni biriko biragutera kugufatira mu cyumba cy'umuhungu wawe iki uzibe nta n'isoni umukuru wanje iki wakigugu uyu si umukwe susa ubukwe wewe uyu si sobukwe umviriza ibyo ntibikuraba birandabanye ikigoryi nta n'isoni ufise n'ukuri iyi foto turabona ukora icyo shaka cyose gikore ndabe gikore rero bidatevye ejo tugarukure ubu nyine ntegereza kuduga nkoranye umuryango ndabamaramaze mwabigoge ni wewe n'uyu
Mana we nta n'isoni n'ukuri mufise isoni zigira abatwa ahubwo nimugire kuri muhinduke nimugire muhinduke nta je nabone izuba kugira icyubahiro kuri wamboneye izuba ku bugugu muriko murankorera wewe na so wewe na so be uracumva neza ico bita intama yuriye inzu se wowe umugabo wawe nukuri w'ikimaramana ariko nta n'isoni n'ukuri so bukwe mu gitanda cy'umugabo wawe uje guta umwanya wawe hamwe nawe abarace umwana mukumusharame mbebasha ni amaso yanjye ndiko ndaraba cyane ndiko ndaronda ndakubwire aca guta umwanya wawe w'ubusa nukuri hakonguma muri ino nzu mbona kamaramara muriko murankorera nta kamaro ko kuba ngaha nta kamaro yo fuma ngenda kuba muhira hakonguma mbona mba muri ino nzu n'akamaramazi ukoze ko duga kuko bobo riko ranyononera ugumye ngaha muri iyi nzu nukuri uri ikigoryi kirya cyane voila ego bravo naza byiyumvire karibu karibu navuge bandanye uvuga ibimaramara byawe Raisa, ibi bintu nariko ndumva est-ce que c'est correct? Exactement. Ou bien c'est la supposition? Ko wishwe n'ibimaramara mubwire Jenda nkeneye kumbwira kuko numvise burakintu nkeneye yuko mumbwira ijambo rimwe kuri ndi ijambo rimwe kuri ndi bitabaye uko ndico umuntu bumvise turiko turayagana mutoyi wawe sinkeneye ibintu birebire jewe kandi sinkeneye yuko uduza igitugu imbere ya byose kwanza uyo mutama abantu bazaze ngaha kuko buri nkuru yose nayumvise noneho ndironkeye icemeza ngaha wa mutama we sabwa nguru sabanga changaha ingwaha nibiki mungu ingonga jo ibintu nabindi nshaka kumviza ngaha muri mwanya ndabintu byinshi shobora kumviza muri mwanya nibiki he mutama papa nemera nibiki nushobora ukanci inyuma jewe nakufuma wahanyuma ngugwa ibintu z'amadiabete ntacyo kimariye nta kamaro ko kwita umuvyeyi wewe ushobora kwita umuvyeyi ugatemberana n'umugore wanje jewe wo mu nzu erega bofu si ibyo gusa umugore wawe gusa najewe agishika ngaha gusa yani yashise ngaha saa sita mwijoro acatangura kumbwira ubumenyi yambaye isuka ico ni gitangaje wibaza umuntu yubahuze kugendana n'umugore wanje wewe yoreka kukubahuka gute nta soni ufise wari gutuma usambukira hiyo nyene nta kamaro wowe umfite wo kumbera jewe papa mbabarira mugabo hora singe nta kamaro ko gusohoka kandi kukumva wewe ntakababarira habi nuzeka gusa umviriza jewe ngomba mparure inshuro zitatu muhigiye kujya zisohoka sinisubira kubabona kuko hamwe kumanda babona je ndashobora kubagirira ikintu kibi mbabarira genda hariya anuzeka cyakura iri sibara kumutemera kuri kw'Imana papa wanje yabyaye gushobora kugendana nawe hanyuma gukurazana ibintu nuzeka nkuko mugabo wanje nakoze ikosa mbabarira ikosa warakoze ikosa uzana ibintu by'uburofa ngaho umviriza rira gutera inkuru marura aka gatatu utekera ikintu cyawe cyose ngaho uve ngaho mbabarira n'ugura isi nabivuze kuba cyangwa ukika ngaho ni ukuri kwa Mungu nibara kumutemera ndajorewe kandi navuga ngo bwana burafuse umunwa kuri bwana burafuse umunwa
mundabira umutama nk'uyu kandi abatama nk'aba barahari benshi cyane benshi nibara ku mutemera rero wowe mutama wowe papa watuvyara cyangwa wowe sokuru kurankurikirana ugira kuri umushuga dadi akana kamara amazi hajya nasanze burya ikintu iyo umuntu yiteye mu ngeso y'ubusambanyi ubusambanyi butuma umuntu atagira kandi ikintu cyitwa isoni ubusambanyi butuma umuntu atagira ikintu cyitwa isoni atagira ikintu cyitwa kubaha ubusambanyi butuma wubahuka umutama nkawe rero wowe ufite ingeso nk'iyo hinduka uhindure n'abandi hinduka utaramarama hinduka ibi itaragutekurukana hinduka imana itarakugaragaza kuko rero babikora bakabana ntibamenyekanye ateka tubanganye umwuga ni kuri uwo mwuga mubi umwuga ugutesha agaciro ni umwuga uzotuma abantu bose bakubona yuko uri nk'agatebo abantu bazobava bagusuka nk'umwavu kuko wigize agatebo bagira gute wigize agatebo bamusuka mw'iki umwavu wigize ipubere igikurikira nuko bagusuka nk'umwavu ni kuri duhinduke dundire n'abandi wowe rero ufite iyo ngeso n'ukuri uno munsi fata ingingo fata decision uno munsi ati jewe nuko ndabihevye ibintu nakimwe ntakamaro kavyo kuko nakubwiye ubusambanyi butuma ikintu cyitwa kubaha kiva muri wewe ubusambanyi butuma mbere muri mu bukene ubusambanyi butuma imigisha y'Imana ikuvako ubusambanyi butuma umusubira inyuma nk'ibirenge mu buzima bwawe ubusambanyi bushaka gutuma rero abantu bose n'abana batagusonera kubera ubusambanyi rero duhinduke tureke izo ngeso zameze neza tureke izo ngeso zituma icyubahiro cyacu kigabanuka kubera ingeso nk'izo rero ndabashimiye rero cyane mwese mwakurikiranye ikiganiro cy'uno munsi nizere ko cyabashitse kunyota nizere ko wandize icyo mwuka kuri icyo kiganiro rero ndabasaba rero yuko muba muri benshi muza muradufasha kurungikira amalinki yacu abandi magrupe atandukanye kandi babwira aho bose ko muri namba papa wawe namba oncle wawe namba rindi ati muri mu gishamu company barakeneye interano zanyu kugira ngo babandanye basorera ibintu byiza babandanye bakora ibintu bifise quality nziza kugira ngo duteze imbere imico yacu duteze imbere n'igihugu cyacu murakoze cyane bye bye. Hinduka ku neza yawe n'iy'abandi.